Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikiranga mu gihugu cy'u Burundi. Na amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu. Ndababwira ukuri, aka kanya umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye amakuru ahejeje kudushikira. Amakuru dufise aravuga ko umukuru w'igihugu yugaraniwe mu gisagara ca Gitega. Biravugwa ko yugaraniwe mu nyubako yiwe yerereye igitega. Kuri ubu ata muntu numwe arekuriwe kuyisohokamo. Nyuma yuko harungitswe abajenerali bakomakomeye, abasirikare n'inkozi ziteye ubwoba, General Prime Niyongabo ajeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cy'u Burundi. Itegeko ripfungura abapfungwa ba politike, abapfungiwe ivya politike kuri ubu ngubu rirasohotse. Ibiriko biribazwa ko na beshi biravugwa ko bariko baribaza niba General arengiwe mu bunyoni nawe ari busorwe ibohero. Amakuru dufise turabashitsa ko mwidonido ry'aya makuru akomeye cyane aje kudushikira. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza ibiganiro vyacu erereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe kumviriza ibiganiro vyacu ererenga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wajeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujyana nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri ubu ngubu amakuru dufise nuko General Prime Niyongabo abategetsi bakomakomeye, abasoda batandukanye mu gihugu cy'u Burundi kuri ubu bari mu nama ikomeye cyane iriko irabahuza ku mugambi wo gushirako umutegetsi vy'imfata kibanza. Biravugwa ko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ari we ashobora gushirwa ku burongozi vy'imfata kibanza. Ariko ivyo vyose turaza kuvyumviriza muri aya makuru yacu. Harategerejwe iryo tangazo riba risowe na General Prime Niyongabo canke igisoda c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko dutohoje amakuru avuga ko umukuru w'igihugu yugaraniwe ku kirimba ciwe n'ibindi bivugwa ko hari abaryango biwe bugaraniwe mu rugo iwiwe. Biravugwa ko kuri ubu ngubu igitega vyo bihejeje gukomera cyane. Nyuma yuko vyabonekaga ko umukuru w'igihugu avuye muri Arabia Saudite agishika mu Burundi bamuteze agatego gakomeye cyane. Yabanje gushika ku kirimba gishasha mu Kirundo, ariko agishika igitega ibintu bihejeje gukomera cyane. Yaciye yugaranirwa ku kirimba igitega, n'abari mu rugo iwiwe nabo barugarirwa. Amakuru ahejeje kudushikira turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu mu buryo bw'idonido. Kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi gihejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi. Turaza kumviriza niba koko General Prime Niyongabo ari bushire ko uyu Gervais Ndirakobuca akamushirako. Amakuru akomeye cyane nkuko biriko biravugwa ko Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere we ataragaragara uruhande ahagazemo. Biravugwa ko kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ari we umutegetsi vy'imfata kibanza. Turategereje amakuru akomeye cyane ivyo General Prime Niyongabo ari budishikirize, niba bari butangaze kudeta canke niba uyu Reveriyano Ndikuriyo ari bushirwe mu mabanga. Ibi vyose bishobora kuba bibi cyane nyuma yuko uyu mugambi urimwo igihangaje mu gihugu cy'u Burundi agatorwa uhagarariye umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu vyo bigiye gukomera cyane. Ni gute buba bagiye gusubirira Reveriyano Ndikuriyo bakamuzubiriza umukuru w'igihugu nyenicuba Major Evariste Ndayishimiye? Ni gute bokongera ikiringo c'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye? Turabibashitsa ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu biravuga ko ataragaragaza uruhande ariko aranyozamwo ibirenge vyiwe, nubwo vyibonekeza ko yoba ariko aravugira umukuru w'igihugu. Bivanye n'amakuru yarungikiye abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu ubwo bashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo mwumvirije amakuru ko umuhanuzi we yari yabwiye ko batururikira ku kibuga c'indege i Bujumbura.
ahubwo kubururikira muri Tanzania. Amakuru dufise akomeye cyane turayagaruka ko mu idonido ry'amakuru tubandanya dukora ko amatoza nga mu gihugu cyacu Burundi. Biriko mu nyuma z'uko hari ayandi makuru avurwa mu Burundi nanone turi bubashitseko. Kuri ubu ngubu rero ibijanye n'umugambi wa kudeta mwarumvirije idonido ku bijanye na kudeta, ariko turategereje itangazo General Prime Niyongabo agiye gushira ahagaragara. Wowe uriko wumviriza ibiganiro woba uriko wumva General Prime Niyongabo iyi ngingo afashe yoba ihesha iteka igihugu c'u Burundi, byose turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Biravugwa ko uyu munyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yoba agiye kuronka akaryo ko kurongora igihugu, ariko ntibisiguritse nyuma y'uko agatorwaso ariko arakorana na General Prime Niyongabo. Turaza kubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cyacu Burundi, turaza kwigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Reka nimunyemerere aya makuru yacu tuyatangurire kwavugwa ku gisoda c'u Burundi cadandajwe muri RDC. Ibiziga vy'abasirikare b'u Burundi navyo tubigarukeko n'umunsi wo kubashingura. Kuri ubu ngubu rero igipfungu kiri mu ishingurwa ry'abasirikare b'u Burundi baherutse kurwa muri RDC. Ibikorwa vyo gushingura bamwe mu basirikare b'u Burundi baherutse kugwa mu ntambara iri hagati ya leta ya Felix Antoine Tshisekedi n'umuhari wa M23 birategekanijwe muri inondwi, biteguwe mu buryo busa n'ubunyegeje. Leta y'u Burundi ntishaka ko imiryango y'ababuze ababo imenyekana kandi ko idashaka gutanga umuco ukishe abo basirikare. Amasoko yacu mu gisirikare yatubwiye uko ivyo bikorwa bitegekanijwe. Aho ni mu gihe hari imiryango myinshi itagira amakuru yabo ibiziga vy'ababo biri. Hano turabasangiza amazina y'abasirikare bashika kuri 12 tumaze kumenya ibibavugwa ko n'igihe bazashingurirwa. Amakuru akomeye cyane adushikira ava mu gisoda, ibintu birahejeje gukomera cyane. Igisoda kitubaha imiryango y'ababuze ababo, ibi vyose birahejeje kuba bibi cyane mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu ni gute arungika abo basoda mu bijanye nuko abene gihugu tutazi ivyo bagiye gukora? Kuri ubu ngubu rero amasoko yacu mu gisirikari yagize ati gushingura abasirikari baguye mu ntambara ya M23 muri Kongo biriko birakorwa ukuntu gutangaje. Kirazira ko amaziko abera rimwe, kirazira ko kandi imiryango yabuze imenyana. Biragenda gute kugira ngo aba bashingurwe? Baragerageza kurondera ko buri munsi bashingura abasoda batava mu ntara zimwe kubera badashaka ko abantu babuze ababo babonana bagahana ivyiyumviro. Amaziko aba arigikiwe n'intwazangabo ofisiye yarungitswe n'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major General. Amaziko aheze iyo ntwazangabo ica inyegera kubera ibibazo umuryango wabuze uwayo, ariko ikaba itaba iriko iraronka inyishu. Kuri ubu ngubu rero ibibazo ibiriko irabazwa ntiyovyishura. Asiga bwiye umuryango w'ababuze ababo ko hasigaye ibintu bizomenyeshwa muri Etat Major. Umuryango nawo nyene ugeze muri Etat Major hagize ico ubaza uterwa ubwoba, bakababwira ko uwabo yapfiriye ku kazi. Gutyo nta muco wigera utangwa kuva bahitanywe canke ku rupfu rw'umusirikare kubabuze ababo. Ni nk'uko imiryango ataco ibaza ku kijanye n'indishi y'akababaro kiretse ibisanzwe biteguriwe umusoda apfiriye mu Burundi. Ntaho bihuriye n'ibikorerwa umuryango w'umusirikare apfiriye mu mahanga nko kurya bigenda ku musirikare yaguye muri Somalia. Abasirikare baragurishijwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imiryango iriko yamburwa abayo nta nsiguro, atateka, atanindishe. Hari imiryango myinshi idafise amakuru y'ababo, ariko nga kuri Burundi News TV turabigushitsa ko vyose idonido. Hari imiryango itari mike itwandikira ko ababo bapfiriye muri Kongo, ariko igisirikare kikaba ataco kibwira imiryango yabuze. Bamwe mu miryango baragandariye ariko ntibizi ko ibintu biziga vyabo vyoba vyaratanywe canke vyaheze muri RDC. Biravugwa ko hoba hari abasoda batazwi irengero boba baratakaye bariko barahunga canke bakarasirwa mu bibanza bitazwi.
Kuri ubu bose rero igisirikare c'u Burundi kiguma mu gacerere. Ikindi kitavugwa ni igitigiri c'abasoda bafashwe mpiri na M23. Leta y'u Burundi kugeza ubu ntiyemera ko iriko iragwana na M23. Ntiyemera ko abasoda bayo bafashwe ku rugamba. Ni nayo mpamvu atacu iriko irakora ngo ibohoze abasoda bafashwe. Kugeza ubu igisirikare c'u Burundi cari gifise batayo zitatu ziri muri North Kivu kugwana na M23. Amakuru dufise avuga ko hariko hararungikwa batayo igira kane ivuye mu Burundi. Hariho n'abandi basirikare b'u Burundi bariko barakurwa mu birindiro bafise muri Sud Kivu, bose bariko bumirirwa muri Nord Kivu kugwana na M23. Abaja kugwana na M23 bose bambikwa umwambaro wa FARDC canke bakambikwa uwo mwambaro nyene kubwo kuyovya M23 n'abandi babikurikiranira hafi. Kubwo amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi, ivyo bisigura ko mu minsi iri imbere ibitigiri vy'abasirikare b'u Burundi bihitanwa n'iyo ntambara izobandanya kongerekana. Abategetsi b'u Burundi bazobandanya kwegeranya amafaranga aja mu mifuko yabo. Amazina y'abasirikare tumaze kumenya baguye mu ntambara ya M23, uwa mbere ni Major Ernest Gashirahamwe. Iyi ntwazangabo y'imyaka 43 yavuka mu ntara ya Muyinga, komine Gashoho, Mutumba, Muyange. Umuvyeyi wiwe ni Cecile Ntwayumuranga yahoze ari umushinga mateka wa Fodebu. Abiwe bararonse ikiziga, bazomushingura kuwa Kanoza. Evariste Uwimana, umusirikare avuka mu ntara ya Kirundo, komine Busoni, umutumba wa Rwibikara. Abiwe bararonse ikiziga ciwe, azoshingurwa kuwa gatatu uza. Yanse Godiye Uwimana, kuri ubu ngubu uyu musirikare w'imyaka 29 gusa, yaramaze imyaka 6 mu gisirikare c'u Burundi. Avuka mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Uyu musirikare baremera ko batanye ikiziga ciwe, abo n'abaryango biwe. Umusirikare Ezekiel Ndayishimiye, abiwe nta makuru atomoye bafise. Umusirikare Jerome Kabura avuka mu ntara y'Amakamba, komine Kibogo, zone Bukeye, umutumba wa Nyarubanga. Uyu abiwe nta makuru atomoye bafise. Jerome Kabura asize umupfakazi n'abana batatu. Yanse Florel Masabo, uyu musirikare w'imyaka 31 avuka mu ntara ya Mwaro, komine Bisoro, umutumba Gitaramuka. Abiwe bavuga ko batararonka ikiziga c'uwabo. Acengeye yari amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare c'u Burundi. Umusirikare Marine Niyonkuru avuka mu ntara ya Gitega, komine Tabo, mutumba Rukobe wa kabiri mu Gasano. Marine Niyonkuru agiye akiri umusore, yari yiteguriye gushinga urugo uno mwaka. Ikiziga ciwe carabonetse, abiwe biteguriye kumushingura. Caporal Chief Edouard Nimbesha, uyu musirikare w'imyaka 39 avuka mu ntara ya Muramvya, komine Bukeye, umutumba wa Nyambo. Edouard Nimbeshi yari yubatse, asize umwana atarakwiza imyaka 2. Abiwe nta gakuru bafise ajanye n'ikiziga c'uwabo. Umusirikare Desire Sindayihebura avuka mu ntara ya Bururi, komine na zone Burundi, mu mutumba wa Murago. Abiwe nta makuru bafise atomoye, na cane kubijanye n'ikiziga c'uwabo. Yanse Methode Niyonkuru nanone, kuri ubu ngubu uyu ni umusirikare w'imyaka 29 gusa. Avuka mu ntara ya Ruyigi, komine Bweru, umutumba Kanisha. Uyu nta gafoto kiwe twashoboye kuronka. Igisirikare kiremera ko gifise ikiziga ciwe, agiye amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare c'u Burundi. Yanse Serge Twagirayezu, uyu musirikare w'imyaka 24 gusa avuka mu ntara ya Karusi, komine Buhiga, umutumba Nyamabega. Uyu nta foto yiwe twashoboye kuronka. Igisirikare kiremera ko gifise ikiziga ciwe, agiye yari amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare c'u Burundi. Yanse Meshak
Nkinzo. Kuri ubu ngubu rero uyu musirikare w'imyaka 25 gusa avuka mu ntara ya Mwaro komine Kayokwe umutumba Ngara, uyu nta foto yiwe nawe nyene twashoboye kuronka. Igisirikare kiremera ko gifise ikiziga ciwe, agiye yaramaze imyaka 5 gusa mu gisirikare c'u Burundi. Ntitwibagira nanone 1CR Miranse Ndikumana, uyu musirikare afise imyaka 30 avuka mu ntara ya Mwaro komine Rusaka, amaze imyaka 5 gusa mu gisirikare c'u Burundi. Ubu bari mu minwe ya M23 hamwe na bagenzi biwe tutaramenya amazina. Ku bw'amasoko yacu mu gisirikare, umusirikare w'igihugu arakwiye iteka. Bicwabi bambaye umwambaro n'ibendera rya RDC, bajwana ku rugamba bambuwe umwambaro n'ibendera ry'u Burundi, bapfira Kongo ariko ntibunamira. Nta cubahiro na gitoya Kongo iba, abafashwe igihugu cabo kirabaheba. Abakongomani nabo barabatuka cane ngo ni aba M23. Leta yabarungitse mu kinyegero ntibunamira, ntibasezera. Imiryango isigara mu kaga n'ibibazo bikomeye cane. Amahera y'umurengera yavuye mu maraso yabo asigara aribwa n'abategetsi bakenya mu gisirikare no mu butegetsi muri leta y'u Burundi. Tubibutse ko umusoda wese w'umurundi aja muri Kongo imuhemba amadolari 200 ku kwezi, ariko intwazangabo zironka 150 vy'amarundi. Ibisongerezi bihembwa amafaranga 90 vy'amarundi. Abasoda batoye bahembwa 60 vy'amarundi. Umusoda wese w'umurundi arungitswe muri RDC, leta y'u Burundi ihembwa amadolari 5,000. Ibwo ni miliyoni zishika 20 z'amafaranga y'amarundi. Ayo yose ntawuzi iyo aje, ntiyandikwa mu mafaranga leta y'u Burundi izokoresha canke yandikwe mu mafaranga igisirikare c'u Burundi gikoresha. Uru rudandazwa rw'abasirikare rurateye isoni. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cane hejeje kudushikira nk'uko twebabwiye mu funyo ni ibintu bibabaje cane. Hagiye gutangazwa ibijanye na kudeta mu gihugu c'u Burundi, ni nyuma yuko inama ihejeje kuba muri etat major. Mu biro vy'umukuru w'igihugu naho ibintu birahejeje gukomera cane. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yashika ngaha mu gihugu c'u Burundi avuye muri Arabia Saoudite, ibihangange muri CNDD-FDD, ibihangange muri etat major n'ibihangange kuri ubu ngubu abategetsi b'u Burundi baciye bugaranira umukuru w'igihugu mu rugo iwiwe ruherereye i Gitega. Kuri ubu ngubu atawurekuriye gusohoka canke ngo yinjire atahawe itegeko na General Prime Niyongabo. Amakuru akomeye cyane turiko turibaza niba General Prime Niyongabo ari bushire ahagaragara iri tangazo ryanditswe n'igisoda c'u Burundi. Turiko turibaza niba koko Reverien Ndikuriyoba ari bushirwe nk'umurongozi vy'imfata kibanza. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru turiko turibaza niba General Prime Niyongabo ari butangaze kudeta nk'uko vyibonekeje. Biravugwa ko ibi biriko biraba ari nk'ivyabaye mu gihugu ca Gabo, nk'uko mwabikurikiraniye ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye, aho umukuru w'igihugu yugaraniwe ahantu ha wenyene. Amakuru ava mu gisoda aremeza ko General Prime Niyongabo yoba agiye gushira ahagaragara itangazo, ariko ntiharamenyekana niba General Prime Niyongabo ari butangaze kudeta agashirako uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe agatabwa mu mvuto. Ntibiramenyekana niba uyu Reverien Ndikuriyo ari bube umurongozi vy'imfata kibanza. Gusa turiko turabagirira amatoza ku vyerekeranye n'ibiriko birabera mu nama yahuje ibihangange mu gihugu c'u Burundi. Itegeko ryatanzwe ryo kurekura abapfungwa ba politiki, hariko haribazwa niba General Arengiyome Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi nawe ari burekurwe muri abo nyene. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza. Hari umusoda yatwemereye amakuru, turiko turayakora ko amatoza ku mvo z'abene igihugu. Haravugwa ko hari abasirikare boba binyegeje mu mugambi wo gushigikira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye.
haravuga ko hari amahera yatanzwe kugira ngo ku munsi w'ejo abenegihugu bazindukire mu migumuko. Ivyo vyose General Prime Niyongabo ahejeje gutangaza ko aca bihagarika. Turaza kubashitsa ko amakuru ajanye n'imigumuko nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi biriko biravugwa muri iyi nama iriko irakorerwa ahantu hakomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero ibihanganye birahejeje gukomera cyane inyuma y'uko Gervais Rakoboca we atariko aragaragaza uruhande ariko aho nyonzaho ibirenge vyiwe. Ntiharamenyekana niba koko ashigikiye umukuru w'igihugu canke ari ku ruhande rw'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo canke niba yoba ari ku ruhande rwa General Prime Niyongabo. Amakuru akomeye cyane turonka nuko kuri ubu ngubu agatorwa nawe yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Turaza kubigarukaho mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Gusa mbere yuko dusozera turahojeje abaryango babuze ababo mu ngabo z'u Burundi zaguye muri RDC. Turahojeje imiryango y'ababuze ababo nkuko n'abandi bajenerali bahejeje kugaragaza umubabaro. Imigumuko yo bigiye gutangura nyuma yuko abajenerali bakeyi aribo bashigikiye umukuru w'igihugu. Amahera yatanzwe ngo abenegihugu batanguza imigumuko nkuko vyumvikanye ko muri Gabo. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Iyi ni Burundi News TV.